bikomeye cyane ahubwo kandi ndakubaza kimse amakuru ambwira yuko usigaye ugendana na Kibutura ayo makuru yo bari kwa Kibutura menya nuko jewe ikintu nakurikiye n'inoti gusa arampa ayo mafaranga amafaranga habi kandi urabivuga ushize amanga neza umbiza ndakubwiye ndabizi neza yuko unkunze mu bukene mfise ndabizi neza yuko umuhungu wubata amafaranga afise agereranwa n'imbwa yapfuye ariko umbiza ndakubwiye Kibutura agiye amafaranga afise tubwi natwibwara dutera ubwoba umuryango amafaranga yogira nkajya bimunanire guhindura ipantaro ukwezi kugahera n'ukundi kugahera umwaka ugahera n'undi ugahera ipantaro giwe kubera ivumbi risigaye ripima nk'ibiro 5 ni uri kurirukira usiga jewe ndakubwira ikintu umuntu wese afise uko arondera amafaranga aho rero utanguye kumwumvira inzigo utanguye kumwumvira ishari kuba Kibutura yambara kute urumva uri kurabona yuko afise amafaranga utanguye kugira ishari ngo amafaranga yiwe ngo mu muryango ngo muyafitiye amakenga umwe wese afise uko arondera amafaranga kuba naho adahindura ikabutura yoba yambara canke ipantaro bisikaye pima ibiro 5 ngo kubera ngo ivumbi nubwo yopima ibiro 10 je ntangorane ndabibonamwe Kibutura nubwo yo kwambara amahuba nubwo yo kwambara iki jewe ico nkeneye ni noti gusa muko umva ndakubwiye ndazi neza yuko Imana yaduhishije ibanga rinini ryo kumenya ikiba kiri mu mutima w'umuntu ariko bavuga tugendana amakenga uko nabirira bitubwiye uko biri kose jewe no musi ndakenya uno musi jewe ntaco ndico ariko aho vyiriwe siho birara kandi kini naco nta kintu na kimwe cyo tuma gitwemeza yuko Kibutura afise kadoza keza kubera ko baca umugani mu kirundi ngo hajya ubuja gusha buratagara kandi zijya guhona zira ku nama kandi bagaca bongera bakavuga ngo amaronko menshi aziba amatwi sindagutangiriye kubera ko uracafise uburenganzira bwo kurishwa uracafise amahitamo yo kuronderwa kandi ukemerwa n'ushaka kubw'ivyo inzira iraharuye ukugiye nuko uzokwifuza kugaruka kandi bitagishoboka ivyo je ntibindaba iyo akura amafaranga ico akora kugira yaronke ivyo je ntabwo bintaba ico ndaba gusa nuko ndonka ayo mafaranga nkeneye kandi nagira ngo ndakubwire guhera uno munsi nzusuye kundondera jewe uno mwanya nino saa nkeneye amafaranga gusa rero icyo nabahamagariye na yuko umuntu wanyu yari umugenzi byabaye nabyo nabyarabaye twese nuko barezo yacu mu amarero nari narafiko akantu noraba no bagirira cengurana udufaranga hajya ku rusenge nagomba rero nta kirimo yego mugende mwifashishe yego nutu hama mukomeze gusenga nuko bimeze murakoze jewe ndazi neza ko yari umugenzi kandi rero hano ari umugenzi nukuri muragize neza kungarukira jewe ngaha no mwibagiye nosubiriye dawe umukondo aba bana n'ikibazo abo bana yasigaranye barangoye
uyu mukobwa kuva umunsi ahwera se wiwe nta munsi n'umwe buraca atagangamutse avuga se wiwe kandi undure ejo bundi yarose kumuranga izuba riva ngo aramubonye yanduza na musaza we ariwe yahora yigumije none ibyo bintu iyo bizoherera murakoze mwo muragize neza nukuri byaneye ubwoba naje ngira ko nomwibagiye bakamunyibutsa muragize neza nukuri ntibabeshe jewe nanje naramwiboneye amaso mu yandi. Aha muta urakoze urazije ko mama nawe mubwiye agaharira akavuga ngo ngira ngo nasaze mukuri kw'Imana jewe dawe yaraje muhira ubushize neza ndamwibonera mama ndabimubwiye arahariye none gamante wumva ko ntari ko ndabesha ariko gamuta uri umuntu akuze hariho umuntu neza apfa bagahamba agaruka kuzuka bakamubona ubwo wowe ubona ko na wewe ari ukuntu wamukunda uri kurambwira ibitari none gama dukuye ibintu byo kubesha ego mama jeho nobesha kubera ko papa namukunda gose ubwo ibintu maze kubwirwa n'abantu barenze batatu ntiwobyizera papa twaramubonye ahubwo jewe sinzi dawe niba sigaye abahe niba sigaye aba mu gihugu cya jewe naramwiboneye n'amaso yanjye kandi ubako na mutama yamubonye none gamutama wewe kukuze bizoherera hehe basi ivyo rero urumva yuko ndabwiye ko je namubonye none baze yuko nakijwe niki naciye nsenga amasengesho y'umuriro sinamenye yakamanganye rero ico mwokora rero usenga kuko urabona n'urupfu yapfuyemwo rwabaye urupfu giturumbuka umuntu yari yagorobeje ameze neza akomeye turatumva ngo umuntu arapfuye ntibitangaje yuko abadayimoni bashobora kumukoreramwe icyo birashoboka icyo mwokora kuba amaso mugasenga cyangwa ntiyapfuye aracyari muzima reka ntabwo papa akiri muzima ubuzima afise si uburya buzima asanzwe yari afise sibwo kandi noneho abadayimoni bashobora kwihindura mu yapfuye bakaza bakakwiyereka ukabona ko ari we neza byose birashoboka burya buryo yapfuyemwo urabona yuko bwabaye uburyo budasanzwe butumvika jewe ndacorewe icyo nokora rero reka dusenge kuko murabona yuko atari ibintu byoroshe reka dusenge data wa twese mana y'icubahiro uvyagiye ahera uhambaye kandi ugororotse kandi ukora ibitangaza utanga amahoro ugatanga imigisha muri kano kanya keza mwami mukunzi mwiza ndakweretse imvuvyi abafakazi mwami ubagirire neza ubaremeshe mu ngorane barimwo mu ngorane babayemwo hanyuma mwami ukomeze kubaha amahoro ukomeze kubatahuza n'amajambo yawe data wera n'icubahiro udukunda ukatugirira neza bari mu mibabaro afise imibabaro idasanzwe bakizi iyo mibabaro bakuri kuyo mibabaro turirukanye ubushobozi bwose bwa satani amangetengete yose y'abadayimoni turayirukanye mu izina rya Yesu turataramuje ubushobozi bw'abadayimoni turakankamiye imyuka mibi ihunge mu izina rya Yesu kugira ngo abasabyi bawe mwami bidegemvye umva amahoro mu mitima bagushime bagushimagize kuko urumugira neza wacu batahure ibanga ryawe batahure amabanga yawe urakoze mwami w'amahoro urakoze mwami udukunda ukatugira neza iminsi yose wamane natwe iminsi yose wame ubungabunga rujya rugo w'imfuvyi n'abafakazi ukomeze kutugira neza semwe amahoro nimbaza urukundo amashimwe abe ayawe twome tugushimagiza tubisavye mu izina rya Yesu Kristo n'umukiza wacu amen. Urumva rero Kibutura ukuri warakoze nararyoye cyane ndaduze twari tumbereye nyene warakoze kungura impunzi rero ikindi kintu nashaka gusaba twije kuva mvuga sinawe ni Bujumbura mwanumva bavuga ngo Bujumbura ni heza ngo harongo ibizu gorofa bya bindi bubaka bipangapanganye ko bigashika hariya hejuru ngo hariho ibimodoka byiza urara ngo kugira ujabuke kubona amasaha 3 mugabo byo byose ngo abantu babivuga je n'ibyo bashaka
njani Bujumbura ndabirabe ko batambesha sibyo. Cecile, Okay. Ibujumbura ni nko muhira. Umwanya wose ndahakeneyeho ndamura ndahagenda. Hama, Ibujumbura ndafise jo inzu. Mfise inzu zibiri na restaurant 3. Kandi ndashima cyane kuko muri no misese gafise icyubahiro muri kano gacimbiri kacu. Ahi wacu kuvaho nari bwakure. Nta nkoko kazi yari bwigeriza ngaha. Kandi usanze uzi neza yuko ngaha habaho isaki. Mama wanje vyaramujya mu mutwe cyane bikamubabaza kubona ingene ashobora kuba afise isaki mugabo atigera abona inkoko kazi. Mugabo uno munsi inkoko kazi zamaziza ngaha uko ukeko bwije. Ndabonye muri ino si abantu ntibakunda umuntu cyanka ivya abantu ntibakunda umuntu hago bakunda ivya afise. Ifaranga rirafise icyubahiro cyane. Ifaranga ryaramaze gusumba ubuntu. Ifaranga rirafise icyubahiro cyane. Ubu asigaye bandamusa n'abantu batahora bandamusa. Ubu abantu barifuza ko ndabagendereye wabo kubera asigaye mfise ifaranga. Kwizera ntonyice. Kwizera. Nibiki nawe. Nibiki? Kwize nariko ndarota. Kwize. Ushikira urota, ushikira umuganga bagurika. Wari kurota ibi. Nariko ndarota nyinshi. Jewe kwizera. Wewe nyene. Nkavuga ko yari ngo indoto ni indoto. Ariko nzeye. Ubu nakugiye ku byukuri. Nohapa ndakwica wewe ikawe uri mushikanje. Urazi neza ko mama yatubyara. Bapfuye ababyeyi bacu bapfuye tukiri bato. Ubu nakugiye nohapa ndakwica kweli. Oya gusa mugabo ndatahura. Indoto zirabaho. Ntizisanzwe. Urazi yuko jeyo ndose indoto ziba. Uribuka ko narose mama yafuye haheze iminsi 2 yaciye afa. Izi ndoto ziranteye ubwoba. Nta kintu na kimwe wewe bonkorera. Nibwo amakosa yagute nubwo wakoze iki tutuma jewe ndakwica. Mbeho urazi neza kuva mama yapfa. Hari umunsi nkunda gushira ko nagakonda gatoye cyane ndakubita niko ku matama yawe. Hari umunsi none nama nakubwiye ubanza usenge mu kuryama. Aho usanga bari kurota byabi dayimoni bya hariya kumwonga. Biba byakuziye mu mutwe wagusenga sibyo? Oya ibyo natije bizigera bishye. Genda ugaburire ingurube kuko ntiyari bwanafunguye. Urinda kubibwira ntubona ko narindanye umutumba kugira ngo ndayigaburire. Yoko ushinga wiryamika gashaho. Kabona akagurube kanje ko ngomba ko kazobyara intuzenyi abana benshi bakagira. Nawe nyene raba. To. Shaka raho nigahimbye. Baza ngo kara nawe indi. Ira ku gahimbo kubera ari kamwe. Baba narakunje n'ubashaka gutaha. Ngora neza. Gihongiriye ibintu kweri kibanzanya nunga. Ikibazo cyawe nuko washaka ibintu biri hejuru ibintu bizimbye.
ahantu heza abahungu bafise amafaranga nizere kandi ahantu ni heza hari ikinyobwa ubura hari icyo kurya ubura njyewe ahantu urashobora gusohoka no hanze ahantu urashobora kuba umuntu ntabwo umupapa yibatse ngo nagiye nagomboye papa wanjye Kibutura mbabarira nawe ibyo bavuga ko udashobora gukundana n'umuhungu w'imbere n'umuhungu atakintu kimwe afise imyaka yawe yose usigaje uzoyimara uri hano ukeneye radio nizere ko mana ndakukongereza ikintu cyose ukeneye ngaho rukironka aho uteka ushatse inyama ntoro yirya Kibutura nibyo byose jana byo nkeneye kuri uyu mwanya benda ndakubaze ijya nyama ijya ejo yari imeze neza Kibutura gishaka gutaha gusa ijya nyama wariye nta muhungu zitwa Tarasisi yari inyama yiwe iyo ama uno munsi hari kuza gufungura inyama y'akana sivyo inyama rumva y'imene aba yakana gatoya cyangwa ushaka nzokuzana inyama ya Veronica Kibutura nzana inyama na nyama shaka okay Papa, ndafise ubwoba papa. Iminsi ibiri namubona Sisiriya ngaha papa. Rosalie yaragiye mu mujyi araza aramubura. Urabona Sisi nako niko mvuga Sisire nyine ni wari mu mutwe. Urumva Veronica naho barakongera ukageguza kuko na jewe ndababaye ubona iminsi yace tutamubona nabona ko atari miki ariko rero ntawo ca yihebura kandi ibi bintu rero urabona ibintu gaperoni nukuri je naringize iminsi ngira inzozi mbi nkabona yuko muri kano karere dufise ibitero bidasanzwe by'abadayimoni rero ahubwo ico twokora ariho uko twoterereza amasengesho hanyuma tukabitangaza akabivuga mu mashenge tukavuga yuko twazimije umuntu hanyuma rero ntitwosha twihebura tutokwihebura azoboneka atabonetse naho ubuzima ntibuherera ngaha muri ino siri naho bwohera kuri iyi si uzobandanya ego tuzobonana mu kindi gihe Uri burandemeje nagiye ku mabisi. Barambwira ko batigeze bamubona yurira bisi. N'abagenzi be bose bagenda bamwe ngo ntibigeze bamubona ajya burira bisi. Yamfasha gusenga. Twaraga akamfasha guteka no kuvoma. None papa urazi ko ariwe mama nari nsigaranye yahora ndemesha iyo ndi mu bibazo. None ubu nzobigenza gute papa? ariko Veronica mwananje ntiwoca wihebura gose urumva nawe utobufise Sisiri urambona jewe urabyumva ntiwoca uri ngo wihebure gose aho byo ndakubwiye tuzokomeza kurondeza urumva dukomeze kurondeza hanyuma turiko turondeze twihanganye twongera dusenga urabyumva rero ushobora kuzomubona ushobora kuzosubira tukamubona tutamubonye naho nyene kandi tukusha twihebura hanyuma rero Veronica ihorere ndabikubwiye urumva tubuze Sisiriya uca wihebura rira wihorere urumva tuzomubona kandi igituma tuzonamubona
ashobora kuzoza anaho atozanye naho bitoshoboka ko dusubira kumubona tuzomubona mu kindi gihe kuko ubuzima ntibuherera ngaho burabandanya tuzoronka ubundi buzima kandi ubuzima budashira aho tutazosubira kugira imibabaro aho tutazosubira kugira ingorane aho tutazosubira kugira amarira amaganya bikazohera byose rero wo kwihorera ndabyumva ihorere azoboneka ntitwoca twihebura umutwe kurangi ngiye gufata umuti genda hajya mu nzu hariho utunini tubiri umenga kandi havuye imirira rimwe ufate kamwe gusa kandi ugafata hanyuma ego kandi urumva ugume usenga ubandanye gusenga nuko bimeze Veronica we ego sinakubujije yuko kizira gusohoka kubera iki se kubera kurenze itegeko naguhaye nta muntu n'umwe ngashobora kukurokora okay reka nakubabarire